Abashoferi bunguruza abantu n'ibintu haba mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati bavuga ko batorohewe mu bikorwa bakora biturutse ku ngingo ya leta yo kuduza ibiciro vy'igitoro, maze nabo bagaca bankigwa kuduza ibiciro. Bamenyesha ko bariko bakora bahomba. Je niko ndasaba Ferdinand leta ifashe ingingo twe tutawupoza mbwa ntivyatuguye neza. Byatuguye neza badugije 2,700 byahora kuri 2,800. Leta icisubira isotangazo yuko atamuntu numwe yoduza igiciro. None uva tukora tuja muri mwe ndo gukora transport tunguruza abantu n'ibintu dusanzwe dukorera mu ntara y'Ubujumbura c'ibitoke. Uko dusanzwe dukora baradugije ibitoro ariko naho babidugije twebwe igiciro byagumye ari bya bindi ntabwo tigeze tubyakira neza cyane kubera ko igitoro bakidugije bamaze kukiduza y'amafaranga twahora tubaduganira batarakiduza n'ubu niyo tubaduha niyo tubabwiye nti ni 6 ntibemera kuyatanga baca bashaka gutanga ibihumbi 4 umubwiye 5 ntiyemera kuyatanga ashango ashakahira ibihumbi 3 n'atanga canke 4 urumva ko turiko dukora dusubira inyuma ntabwo turiko dutera imbere maze bagasaba leta kubatunganiriza ibiciro bishasha biborohereza mu kazi kabo. Leta leta nkuzi yo dutunganyiriza ibiciro ikadusorera amatarifa y'ibiciro tuza turarihisha umwere gihugu ntababare n'umushoferi ntababare. Jensavye leta yuko yoraba kukwene yadugije ibiciro yadugije ibiciro by'ibitoro akaba ariko natwe dufasha mu kumenyesha abantu yuko ibintu bya transport byo kwiyunguruza byahindutse ku buryo umukiriya nyimba zo batumbereye ngaje kupakiza mu probox azafite probox ishika kandi Gitega na mahera ya nayo agashika yinjira mugapana kwaza kwenda kunegosia akaca agenda. Mwomenya ko iritiro y'igitoro yavuye ku mafaranga 2,200 ija ku 2,200